Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye akaba yaraherekejwe n'abari mu nzego zo kwivuna abansi hamwe n'abari mu nzego z'umutekano. Abandi bari baherekeje umukuru w'igihugu bakaba bari abashikiranganje ba leta y'u Burundi hamwe n'abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Itangazo ryasohowe n'ibiro vyo kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu rikaba rimenyesha ko President Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe agiye i Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yitabiriye inama ihuza indongozi za Afrika na leta zunze ubumwe za Amerika. Iyo nama ikaba itegekanijwe kuba kuva ku igenekerezo rya 13 kugeza ku rya 15 Kigarama umwaka wa 2022. Iryo tangazo rikamenyesha kandi ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye azokwitabira inama y'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika na leta zunze ubumwe za Amerika. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba kandi yaraherekejwe n'abagwizatunga b'abarundi bagera kuri 41.